Ndasubiye kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese akurikira Umuhuza TV aherereye. Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe muri uyu mugoroba tubashikiriza amakuru agezweho hariko aravugwa cane mu gihugu c'u Burundi. Muramenyere ko tuba tuhoreza inkuru zigiye zitandukanye zigaruka ku biriko bivugwa cane mu bisata bitandukanye harimwo ubutungane, agateka kazina muntu, biba bivugwa cane mu kibano, mu mutekano n'ibindi vyinshi. Muri aya makuru rero tukaba tugiye kwibanda ku gisata c'ubutungane. Hari inkuru rero igezweho ntuze kuyicikwa. Reka ntangure ndamutsa badukurikira bari mu Burundi mu bice bitandukanye, i Bujumbura ndetse n'Igitega, ni ku migwa mikuru y'u Burundi uko ari ibiri, bari mu bice bitandukanye, mu ntara, mu bihugu bibanyi, ku mugabane wa Afurika no ku yindi migabane ya kure harimwo Aziya, Australia, Amerika ndetse n'Uburaya. Mwese ndabahaye ikaze ntimuze gucikwa. I Bururi abacamanza batatu ba sentare nkuru barafunzwe kubera umwikeko. Iyi ni iyindi ngendo izokwica ubutungane, niko abantu batandukanye buba bariko bavuga nyuma yo kumenya ivy'iyo nkuru. Amazina yabo ni Nizigimana Leonare, umucamanza avuka mu ntara ya Makamba, kaza Mukeshimana Irene, umucamanza avuka mu ntara ya Ngozi, na Ngendakumana Antoine, umucamanza avuka mu ntara ya Cibitoke. Abo bazi bavuga ko bari mu bacamanza bafatwa nk'intungane muri sentare nkuru ya Bururi. Mukeshimana na Ngendakumana bari bakiri bashasha aho i Bururi, araciye amezi badugijwe bagakurwa mu masentare y'intango yo mu zindi ntara. Bose ko ari batatu bahagaritswe ku wa gatatu w'indwi iheze, bone ku itariki ya 16 kwezi k'umunani, bagirijwe ivyaha bikomeye cane vyo guhungabanya umutekano w'igihugu. Mu yandi majambo, abacamanza bagirizwa ko bakoranye n'abamaze imisi bavugwa ko batemagura abantu muri iyo ntara ya Bururi. Aho hose ni ukubera bafashe ingingo yo kurekura vy'agateganyo abantu 8 kuri 15 bafashwe bagirizwa ko bakoze ubwo ubwicanyi. Iyo nkuru niyo tugiye kugaruka ku buryo bw'idonido. Fyona kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondako. Reka dutangurire iyi nkuru ku rubanza rero bw'abagirizwa kwica abantu i Bururi. Mu kwezi kwa gatanu guheze haravuzwa abantu benshi bishwe batemagujwe imipanga mu ntara ya Bururi. Bamwe mu bagize leta y'u Burundi bararungitswe mu manama yo guhumuriza abanyabururi no kuremesha buramatari w'iyo ntara, Colonel Leonidas Bandenzamaso. Ico gihe rero vyaravuzwe cane ko ubwo bwicanyi bwoba bwari butumbereye kwerekana ko buramatari ataco ashoboye. Haravuzwe bamwe mu bategetsi bakomeye boba bari babifisemwo inyungu mu ntumbero yo gusubirira Leonidas Bandenzamaso canke n'imiburiburi bakore ku buryo atohava ahabwa amabanga akomeye kurusha nko kurongora intara nshasha ya Burunga. Leonidas Bandenzamaso bamutinya kubera muvuga ko ari umugenzi wa Perezida Ndayishimiye. Haranavuzwe n'ibindi bikomeye cane mu rwego rwa politike vyoba biri mu mugambi w'abashaka gutembagaza Perezida Ndayishimiye. Abantu 15 bikekwa muri ubwo bwicanyi barahagaritswe n'iperereza bamara igihe kinini mu busho bw'iperereza. Muri abo bafashwe rero twarababwiye nk'umudandazi yitwa Yoweri. Bamwe bafashwe bakemerera ico caha, abandi ntibacemere. Yoweri rero ari mu batacemera. Uwitwa Niyubushobozi James Batazira Majoro remeye icaha, agira ko atanga n'amazina yabo avuga ko bakoranye. Benshi mu bafashwe bavuzwe n'uwo James, ariko ageze imbere y'ubutungane James yarahinduye imvugo. Yaravuze ko ariho abantu 8 yabesheje kubera amahiri yariko arakubitwa mu iperereza. Bivuze kandi ko iperereza ryamutegetse gusubiramwo ya mazina yose imbere ya parike, ko atabivuze baca bamusubiza mu gasho k'iperereza. Nawe atanya gusubira gukubitwa, aca arasubira kubesha ageze muri parike. Aha rero mwomenya ko na parike yagiye kumusambishiriza mu iperereza nyene. Rumvikana ko iterabwoba ryagumye ko kubanyororo. Abacamanza rero barabajije parike uko hari ibindi vyemezo ifise kuri abo bantu 8. James yemeza ko yabesheye. Parike yavuze ko atakindi ifise kiretse ivyavuzwe na James, mu gihe ata bindi vyemezo parike ifise. Uwabavuze akaba yemeje ko yababesheye, nta kindi abacamanza bari gukora atari ukurekura abo bantu 8. Abo nabo ni Nitunga Daniel, Ndimubande Emmanuel, Nzeyimana Elia, Ndayishingu Jalbert, Kwizera Abdenrahman, Batazira Lionel Jospin, Nteturuye Elise, Manirambona François na Sengiyumva Dieu Aimé,
umwe muri abo 8 babeshewe yitwa Ndayishinguje Albert yaranabajije ikibazo gikomeye ati nimumbwire ingene nabaye muri abo bicanyi hanyuma uwa mbere bishe akaba ari mushikanje. Perezida Ndayishimiye rero ngarabe neza hariho abamubesha uko iperereza ryakoze amatohoza ku bwicanyi bw'i Burundi biraboneka ko harimwo ibinyegezwa. Iperereza rikeneye ko haboneka gusa babwagirizwa ariko ntirishaka ko abafisemwo inyungu bamenyekana. Abantu bafashwe ni abantu bato bato cane ku buryo bitaboneka inyungu babifisemwo. Abategetse ubwo bwicanyi ntibaboneka kandi ntibakurikiranwa. Umuntu aca yibaza impamvu iperereza ikeneye ko hafungwa cane abantu riterekana neza uruhara bagize muri ubwo bwicanyi kandi ntirirondere ico bari bashaka mu kubikora. Natwe dusumira ingingo yo gufunga abacamanza barekuye vy'agateganyo abantu 8 James yemeza ko yabishiye yavuye mu mugambwe CNDD-FDD. Tubibutse ko kuva mu ntango hari amakuru yavuga ko uburongozi bwa CNDD-FDD ku rwego rw'igihugu boba bufise ivyo buzi kuri ubwo bwicanyi. Bisigura ko umugambwe ufise inyungu ko ubwicanyi buguma bwagirizwa abashobora kuba ataco babuzi ko maze babutegetse bakaguma bakingiwe. Ikindi rero gitangaje ni ingene umunsi abo bantu barekurwa haciye hicwa umuntu atemaguwe mu ntara ya Bururi kugira berekane vy'ukuri ko abarekuwe ari bo bari basanzwe batemagura abantu. Koko umuntu yorekurwa vy'agateganyo agaca yiruka gukora caha baca bamushirako. Ariko se rero ryakozwe ry'umuyobozi w'ibohero rya Rumonge. Umuyobozi w'ibohero rya Rumonge yapfuye kumva ingingo y'ubutungane irekura ba bantu 8 ca nawe arabarekura. Colonel Patrice Nkurikiye nabo bakorana Pelagine Ndamutsa na Florence Nimbona bisiguye bavuga ko utamenya ko parike yari yunguruje urubanza ariko hariho ikitumvikana ingene bavuga ko biteranije ingingo yo kuguruza ingo yo kurekura abanyororo. Vyumvikana ko bari kuvyihenda ko bose uko ari batatu ntihagire n'umwe asoma neza. Ariko hariho ikosa rikomeye ryo gufatanya ingingo y'abacamanza ari vyakozwe n'umuyobozi w'ibohero. Abacamanza rero bafashe ingingo uwundi mucamanza wese yari gufata mu gihe parike ivuze ko atavyemeza ifise ku baburanyi mu gihe wabatumye bafatwa nawe yari yemeye ko yababesheye. Perezida Ndayishimiye rero arashobora no kwica ubutungane mu ntumbero yo kurwanya abacamanza barya ibiturire bakarenganya abanyagihugu. Varisito Ndayishimiye ariko arakora irindi kosa ngo ryo kwibaza ko ari we vize ukuri ku bintu byose ku buryo yoza arategeka abacamanza. Ivyo ni ivyavuzwe na Pacifique Ninahazwe ku rubuga rwe rwa Facebook vuga ko arategeka abacamanza ko baca imanza maze utaruciye uko Ndayishimiye avyumva ucafatwa agafungwa. Ivyo rero ngo ntibibaho nahavuga ko yize amategeko ariho ibizoba vyaramucitse. Umucamanza ntategeka uko aca urubanza. Umucamanza aca urubanza yisunze amategeko kandi akisunga aho yumva ukuri kuri. Ingingo yiwe ngo idashimwe urubanza rurunguruzwa maze umucamanza akurikira agasambura urwa mbere. Ntabwo kuba umukuru w'igihugu yitwa umucamanza Kizigenza bimuha ububasha bwo kwinjira mu manza zitaragera ku rwego rwiwe. Minsi reze rero baridogeye cane abacamanza bo mu Kirundo kubera bambitse ibara umunyeshuri Christian Ndayishimiye bamwambika icaha kitanashoboka kugira bamufunge. Ingo yabo yabonekesha akarenganyo kadasanzwe kandi vyaboneka ko rero n'intumbero yo gukingira uwakoze icaha. Benshi rero bariketse ko aho hantu hariwe ibiturire. Benshi barashimye ko umukuru w'igihugu yiyamirije ingendo y'abo bacamanza barenganya ariko yaraba ntagwe mu mutego wo kwibaza ko agiye gusubirira abacamanza ku buryo azohora aca imanza utabikoze uko ashaka akaca afungwa. Abahanuzi b'umukuru w'igihugu rero ngo bamufasha ngo ntazaragwa mu makosa ngo bikaboneka ko batari ko baramufasha ngo ntibibaza ko hari umuntu yize amategeko yoshigikira ivyakora abacamanza Leonard Nizigiyimana, Irene Mukeshimana na Antoine Ngendakumana b'i Bururi. Pacifique Ninahazwe akavuga ati ndazi neza ntakekeranye ko umushikiranganji Domini Banyankimbona nk'uwahoze ari umucamanza abona neza ko abacamanza barenganwa kubera Perezida Ndayishimiye maze bivuga ko biragoye ko umushikiranganji abihinduye. Nibara kumva abacamanza baciye bagirizwa ko bakorana n'abicanyi. Nimba Procureur afise ivyemezo vyerekana ko barya 8 bakoze ubwicanyi hanyuma akanka kubitanga niwe kumbure yona bibazwa ngo ari ikindi gihambaye mu butungane ngo badakuriye kwiyobagiza. Birekuwe ko umuburanyi ahinduka icabona ca parike ngo nimba parike itagira ivyemezo nishobora kuvuga ko icabona cayo mu kwagiriza uwundi muburanyi
ari uwo isanzwe ikurikirana kuri ico caha nyene. Ufunga bari bacamanza batatu b'Uburundi ngo n'iterabwoba rikorewe abandi bacamanza bose bazosasa muri urwo rubanza uzohirahira akagira uwo yejeje amenye ko nawe azoca yagirizwa gukora n'abicanyi abakunda n'ubutungane ngo nibahaguruke nibara mu gihugu. Niko rero Pacifique Ninahazwe yasozereye iyo nkuru yiwe yanditse ku rubuga rwiwe rwa Facebook. Ivyo rero nivyo vyari biriko biravugwa cane mu gisata c'ubutungane, reka tubandanirize no mu bindi bitandukanye. Mu ntara ya Kayanza bakoresheje amatongo bahawe na leta ico ataragenewe bose bagiye kwakwa amatongo n'abanyagihugu muri komine ya Rango muri province Kayanza baranguriye mu matongo bari barahawe imigambi itandukanye niyo bari biyemeje kwakorera co kimwe n'abayagurishije. Deusi babaho kubwayo ni musitanteri w'iyo komine akamenyesha ko hari abayubatsemwo amazu, abayatayemwo ibiti nk'imikaratusi, abayateyemwo ikawa, eka mbere ngo hari n'abayadandaje. Muri abo harimwo n'abigisha bari bahawe ibibanza vyo kubakamwo inzu z'uburaro ariko ntivyakorwa. Ariko ngo kubera ico gikorwa gisa n'ikitoroshe bivanye n'uko muri ayo matongo hari ahubatswe amazu ahandi hakaba mu vy'ikawa, mbere ngo biteye igomwe ikomine Rango izogikorana n'abajejwe intwaro ku rwego rw'intara. Andi makuru rero havugwa cane mu Rumonge mu bwoko bw'abatwa barashima ko bazokura ibumba ata nkomanzi. Abanyagihugu bo mu bwoko bw'abatwa mu gisagara ca Rumonge muri Rumonge province bashima umukuru w'igihugu c'Uburundi Evariste Ndayishimiye yabemereye gukura ibumba hariho hose ku gataka k'u Burundi. Ko bahora barikura nk'abaryivye canke bene amatongo bakabaka amafaranga. Mu gihe umukuru w'igihugu yamenyesheje ko uzoba buza boca bita urwego rw'umukuru w'igihugu ng'abasangwa butaka bafise amakenga ku rwego rugoye gushikira, bagasaba nyabona ko hobaho komite yoba ijejwe kubatunganiriza. Ukwemerera abatwa gukura ibumba ahariho hose ku gataka k'u Burundi atagisabwe, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yabishikirije mu ntara ya Ruyigi ku wa 18 Myandagaro. Yari yagiye kwifatanya n'abasangwa butaka bo muri iyo ntara mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wabahariwe. Imwaro hari uvuga ko umwuga akora wo kumwa no gusokoza imisatsi uramwunganira mu muryango. Uwo ni Harindogo Joseline umwigisha yigisha igifaransa kuri lycée Mwaro afatanya ico gikorwa n'umwuga wo kumwa no gusokoza imishatsi y'abakenyezi. Umupfasoni akamenyesha ko ivyo abikora amasaha atari ayo ku kazi ko kwigisha, kandi ngo umwuga uramufasha mu gusahiriza mu mibereho y'umuryango wiwe. Indogo Joseline yasabe abakora akazi ka leta kuraba ico bokora inyuma y'amasaha y'akazi ico batuma urwaruka rwa none rutazoronka akazi kugira ico rukora aho kwama ruvuga ko rushomereye. Hano urwaruka kutagaya umwuga rugakora ngo ico rubonye cose kuko umwuga ukize. Joseline Ndogo yatanguye akazi ka leta mu 1992. Ibyo bikorwa bishasha abikora kugira ategure ico azokora ni yakukuruka. Banywanyi bacu ndabakengurukiye cane ko mukurikiye aya makuru twibanze kuyavugwa cane mu butungane n'adavugwa cane mu kibano. Ndagusaba rero kugira ngo ntuze gucikwa n'ibindi bitandukanye tuza gushikiriza kuri Imbonesha kure. Imana ibahezagire.